Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Noheli nziza rero bakunzi bacu, twizere ko ibasanze amahoro mu miryango yanyu. Abo yisanze mutorohewe twifurije koroherwa. Mu myaka yahera Noheli barahimbaza cane, uno mwaka co kimwe no mwaka uheze y'amara siko biri. Umunezero si mwinshi haba i Bethlehem canke Yerusalemu kubera ingwano ibandanya hagati ya Israel na Gaza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira uko vyifashe. Ivyishimo n'igishika vyahora biranga umunsi wa Noel mu gisagara ca Bethlehem kiri mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe na Israel ntivyibonekeje muri iki gihe. Amatara y'imisi mikuru n'igiti amahanga mu bisanzwe bishariza ikibanza kizwi ko ariho Yezu yavukiye ntabihari. Ingenzi nyinshi cyane z'abanyamahanga zahora zuzurana muri ico kibanza ntizitezwe co kimwe n'imikangara iririmba yahora ihakoranira uko umwaka utashe mu ntumbero yo guhimbaza Noel ntayihari. Inteko zijejwe umutekano z'abanyapalestina zarashize ikirindiro hafi y'isengero ibonwa nk'ikibanza Yezu Kristu yavukiyemwo. Umukuru w'igisagara ca Bethlehem Anton Salman yatangaje ko ubutumwa bw'ico gisagara bwamye ari ubw'amahoro n'umwizero. Yavuze ko muri iyi minsi barungikiye amakungu ubutumwa bw'amahoro n'umwizero. Yamara yatangaje ko amakungu ategerezwa gukora kugira hagarike ububabare bw'abanyapalestina. Umukuru w'igisagara ca Bethlehem Anton Salman yavuze ko urugero rw'ubushomeri rugera ku bice 50%, no kuvuga ibirenga ibice 30%, umuntu abigereranije n'urugero rw'ubushomeri rubarizwa mu bindi bice by'intara ya Cisjordania nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'abanyapalestina bivyerekana. Guhagarika imisi mikuru yo guhimbaza Noel bizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igisagara ca Bethlehem. Igisata c'ingenzi cinjiza hafi y'ibice 70% vy'amafaranga ico gisagara kironka, menshi muri yo mu gihe ca Noel. Igitigiri c'abagendera igisagara ca Bethlehem caragabanutse bikomeye. Imbere y'igihe ca COVID-19 abantu bagera ku miliyoni 2 baragendeye Bethlehem mu mwaka w'2019, yamara baragabanutse bashika kubari munsi y'ibihumbi 100 mu mwaka w'2024. Vyatangajwe na Jiriz Kumsiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ivy'ingenzi bw'abanyapalestina. Bethlehem ni kibanza gihambaye cane mu mateka y'abakristu, yamara abakristu ni igice gitoyi c'abantu bagera ku miliyoni 14 baba mu karere gahezagiye. Hari abagera ku bihumbi 182 muri Israel, ibihumbi 50 mu ntara ya Cisjordania na Yerusalemu, n'igihumbi n'300 mu ntara ya Gaza, nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bivyerekana. Mu gihe ingwano mu ntara ya Gaza yatumye ingenzi n'abaja gusenga birinda kuja mu gisagara ca Bethlehem, yatumye kandi ubwicanyi n'uruhagarara vyiyongera mu ntara ya Cisjordania. Abanyapalestina barenga 800 barishwe mu bitero vya Israel, ni mu gihe abanya-Israel batari bake bishwe mu bitero vy'abagwanyi b'abanyapalestina. Mu gitero cakozwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2023 mu bumanuko bwa Israel, abagwanyi b'umugwi Hamas bishe abantu bagera ku 200, benshi muri bo bakaba barabasivile. Barongeye bagira imbohe abantu barenga 250. Fidel Niyongabo urakoze. Hagati aho mw'ijambo ngarukamwaka rya Noel, Papa Francisco yama ashikiriza abakardinale bose uko umwaka utashe kuri Noeli, yarateye ivyatsi uno mwaka yivuye inyuma ico yise ubunyamaswa bwa Israel kubera ibitero vy'indege beruka guhitana abana 7 bo mu ntara ya Gaza. Muri iryo jambo yavugiye ku kirimba ciwe i Roma ku munsi wa Mungu, umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco yagize ati: Ieri sono stati bombardati bambini. Ejo abana batewe bombe. Ubu ni ubugizi bwa nabi, ni ubugome, si intambara. Sinshobora kureka kubivuga kuko byambabaje umutima. Voglio dirlo perché non è tocca al cuore.
Kuri ano majambo Israel yaciye yishura Papa Francisco imubwira ko ivy'intambara yayo muri Gaza yoza aravyegera kure, kuko kubwa Israel umwungere wa Eklezia Katolika ahengamiye ku ruhande rwa Gaza. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu rigira riti Papa Francisco yarakwiye kunebagura abakora iterabwoba gusa, ivyo avuga ntibijanye n'ibiriko biraba, binyuranye n'ukuri kw'intambara yo guhangana n'intagondwa Israel irimwo. Yarakwiye kunebagura intagondwa, akwiye kuvavanura na kamwana wa mama kiwe. Ababuranira abasivile bo mu ntara ya Gaza nabo bemeza ko abahitanywe n'igitero c'indege Papa Francisco yateye ivyatsi bose hamwe ari 10 kandi bakomoka mu muryango umwe. Aba barimwo abana 7 bababaje Papa Francisco n'abandi 3 bakuze. Indongozi zo muri Gaza zavuze ko abaguye muri ico gitero cakomerekeje 15 ari abamaratiri b'inzirakarengane. Israel yahakanye amakuru avugwa n'uruhande rwo muri Gaza ivuga ko ibibombe vyabo babiteye ahari ibirindiro vy'abagizi ba nabi batigeze bamijagura ku basivile, mu gihe Papa Francisco yise ico gitero ca Israel ububisha butagira izina. Israel muri iryo tangazo yamusubije igira iti ububisha n'abakora ubunyamaswa ni intagondwa zibesha ko twishe abana kugira ngo zibone aho zihera mu kwica abana ba Israel. Ububisha ni ukugira ingwati abantu bagera ku 100 barimwo inzoya n'abana mu kiringo c'imisi 442 bakabafata nabi. Ariko ikibabaje Papa yahisemwo kwihoza ibi vyose. Ijwi rya Amerika reka ivy'intambara tube turabibangiriye gato kugira ngo twinjire mu mwuka wa Noeli. Kuba twumva muri ahari intambara ku ijwi rya Amerika tubifurije ko Noheli yo mwaka uza izobasanga muri mu mahoro n'amahonda. Umunsi wa Noheli rero murazi ko benshi bawitirira uw'abana. Mu bihugu bimwe bimwe umwana yitega ko banamuha akaganuke bitirira Père Noël. Muri iki gice ca kabiri c'ibiganiro vyacu turaja irya nino kw'isi turaba uko uwo munsi wa Noheli uri kurahimbazwa. Mugenzi wacu Tim Ishimwe adushikane muri Croatie aho abawuhimbaje bawusangiye n'abana bo mu bitaro mu buryo bwihariye. Itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 buri mwaka ni umunsi ukomeye wumvikana nk'uwinjiye mu buzima bw'abakristo aho bari hose ku isi. Uyu munsi witwa Noheli. Benshi mu bakristo bavuga ko ari umunsi bibukaho ivuka rya Yesu Kristo. Hari benshi bemera Noheli ariko bakayisanisha cyane n'umunsi w'abana. Aba nabo bisa koko nk'ibyabagiyemo aho bumva ko ari umunsi wabo ndetse baba bategereje guhabwa impano byanga byakunda. Dufatiye urugero muri Croatia, igihugu kiri hagati ndetse giherereye ku gice cy'amajyepfo y'uburasirazuba ku mugabane w'Uburayi, abana barwariye mu bitaro byo mu murwa mukuru Zagreb bahawe impano n'abantu b'abakoranabushake. Babikoze ahantu hane hatandukanye, harimo n'ibi bitaro batanga impano 500 zirimo n'ibitabo. Aba bakoranabushake bakoze ibi babikoze mu buryo bugaragara nk'ubutangaje, kuko babikoze basa nk'aho babanje kubyitoza, kuko bigaragara ko atari umuntu wese wabikora muri ubu buryo. Bambaye imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru isa nk'iyabaye ikirango cy'uyu munsi mukuru, bari bambaye n'imigozi ikomeye, bamanukira ku gisenge cy'ibitaro, binjira mu madirishya bajya mu byumba abo bana barwariyemo babashyiriye impano. Abagore babiri muri aba bakorerabushake bibumbiye mu ishyirahamwe ryabo ni Katarina Zinovic, perezida waryo, ari kumwe na Helena washimye gutanga izina rye rimwe gusa. Uyu munsi abakorerabushake 50 bahuriye ahantu hane hatandukanye, harimo 3 muri Zagreb n'ahandi hamwe muri Čakovec. Twatanze impano zigera kuri 500. Ivyo twakoze vyose vyagenze neza kandi twishimye nk'abakorerabushake. Abana bararyohewe, ntibariko bariyumvira ku bihe bibabaje barimwo mu bitaro, kandi nibaza ko n'abakozi bo mu bitaro nabo babafasha kubazanira umunezero mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nibaza ko igikorwa cose cagenze neza, twese turaryohewe, twese duhimbaza Noeli. Abana bareberaga abakorerabushake bamanuka ku gisenge cy'inzu, bo bahagaze ku kabaraza ko mu bitaro barebera mu madirishya. Umwe mu baganga bakurikirana aba bana, Andrija Mikurinik, yavuze ko iki gikorwa cyazaniye abana umunezero kandi kiri mu bituma bashobora koroherwa.
što se tiče djece, kada djeca završavaju u bolnici zbog raznih bolesti, bilo zbog nekih kontrola, to je njima uvijek... Naho ku bana iyo bageze mu bitaro kubera indwara zitandukanye cyangwa kwisuzumisha, ibyo ni ibintu buri gihe bibabangamira. Iyo babonye uburyo bwo kwishima, iyo hari ikintu cyiza kibatunguye mu buryo bwiza, iyo bahawe impano, buri gihe biba bishimishije kandi birabahumuriza, bigatuma akazi kacu nk'abaganga cyangwa abandi bakozi bo mu buvuzi karushaho kutworohera, kandi mu buryo runaka natwe biradushimisha. Aba bana batunguwe muri ubu buryo bagahabwa impano byatumye bagaragara nk'aho nta kibazo cy'ubuzima bahanganye nacyo biciye muri Noheli, ibyumvikanisha ko Noheli koko ari umunsi abana baba biteze guhabwa impano. Kubera ko tuba mu isi irimo imico itandukanye, imiryango imwe n'imwe mu Butaliyani naho bakoze iki gikorwa cyo gutanga impano, ariko kuri Noheli y'uyu mwaka bakora agashya. Mu bagenewe impano za Noheli y'uyu mwaka hagaragaramo n'inyamaswa zitandukanye. Mu miryango myinshi yo muri Afurika naho umunsi nk'uyu abana bategereje impano, ariko hakabaho igihe ababyeyi babatera ubwoba bababwira ko nta mpano bazabaha mu gihe baba batakoze neza. Aha baba bashaka ko bakora neza, cyane cyane nko mu ishuri, babona amanota meza. Kubaha impano ya Noheli ikaza ifite n'ikindi gisobanuro cy'ibihembo by'uko bakoze neza ku ishuri. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ingene Noheli iriko irahimbazwa irya nino ku isi, nubwo hari abakristo benshi bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu bari mu ngo zabo n'imiryango yabo. Hari n'abandi bakristo bamaze imyaka igera ku 10, bamwe ahubwo irarenga, bariko bahimbaza uwo munsi bari mu nkambi z'impunzi. Bamwe mu Barundi bari mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bavuganye n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin. Cyo nk'impunzi yo mu ikambi Nyarugusu, impunzi y'Umurundi, amukoze kumpa akaryo ko kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli y'uno mwaka w'2024 hamwe n'umwaka mushasha mwiza ucye twinjiramo wa 2025. Imana bikunze kwifuriza inshuti, abagenzi bari mu gihugu cy'amavukiro, bonga hamwe Nyarugusu hamwe n'impunzi zose, ndetse n'abarundi bose iyo bari hose ku isi, inshuti batwakira Abatanzania. Umunsi mukuru wa Noheli mwiza hamwe n'umwaka muhire mushasha w'2025 uzobera w'amata n'ubuki. Kwa jina nitwa Hamis, nkaba umwe mu bari mu ikambi Nyarugusu. Tukaba tugiye guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli, tuma twabishima uko biri kose. Nshimye kwipfuriza umunsi mukuru wa Noheli abari kure yanjye nko mu gihugu, mpereye kuri mshikanje Kabura Silvana ari ngaho Butaganza n'abantu gose. Hakaba hariho mu byaranje ari ngaho mu ntara ya Rutana, hakaba hariho baza wanje ari Buraya ari muri Amerika, nawene yitwa Thierry Akiza, nawe n'umwana mukije gose. Bose ndabifurije Noheli nziza. Kwizina nitwa Niragira Hasani, nkaba nshaka kwifuriza umunsi mukuru umuryango wanje aribo Jean Bosco, Nizigimana Imerde, Dusabe Esterine, Niyo Kwizera Berize, Evyukusenge Bienveni na Nishimwe Elfaze Redempteur, ndetse n'abandi bose. Nifuze kubaha ubutumwa bwa Joyeux Noël, bahimbaza umunsi mukuru wa Noheli mu mahoro, bawakirana igishika. Ahanini nibaza ko Imana iri kumwe natwe, bisigaye Imana izobikora. Turi mu nkambi y'ubuhungiro, ndabizi wenda inzira z'Imana zirenga 1000, ejo ni heza. Nitwa Nyandwi Janine, nkaba ndi mu gihugu cya Tanzania mu nkambi Nyarugusu. Nifuje gutasha umuvyeyi wanje ari mu gihugu cy'u Burundi, niyo kindi Diroza. Musaza wanje ari mu gihugu cy'u Burundi, Ndayikeza Ezekiel na Nahimana Philibert, na mukuru wanje Kabura Odeta na Minani Jean Bosco ari mu gihugu cya Tanzania, n'umugabo wanje Barampanze Desire ari mu gihugu cya Tanzania. Barasuzana ari muri Nduta. None nasaka gutasa inshuti zanjye. Hariho umuhungu wanje ari mu Kinama yitwa Bagwiza Paul, ndamutahize. N'abuzukuru banje bose, hariho Bagwiza Paul, hariho Emmanuel, hariho na Ndayiragize.
ndabipfuriza umwaka musasa. Zina banyita Tuyisenge Juliette, nkaba mu nkambi ya Nduta. Hama kuri ibyo ndatahije abagenzi twiganye bari mu Burundi, nkongera nkatasha na shangazi Cecile, nkongera nkatasha na shangazi ari ngaha nyene Induta yitwa Joseline, nkongera nkatasha n'abagenzi twiganye harimo umwe yitwa Mukatora n'undi yitwa Diana. Ndatasha hamwe n'uwitwa Ramberi hamwe na Muvunyi. Kanahimana Dorine, mba mu nkambi ya Nduta, ndipfuza kwipfuriza umunsi mukuru abagenzi banje. Nk'umugenzi yitwa Agnes Nyabenda, ndamwipfurije amahoro. Abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro, na shangazi ari mu Burundi ndamwipfurije amahoro. Abashe kurya Noheri neza, ayihimbaze neza, ndetse n'abagenzi bose noba mfisi no mu nkambi ya Nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza. Akazina kanje nitwa Ntihabose Domitira batazira Mama Juliette, ndi mu ikambi y'Induta. Nagomba gutasha Yanwariyana Muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande, nawe ndamutahije n'abadamu biwe, hamwe na Rwandanga numva ngo ubu ngasigaye akora imuyinga, nawe ndamutahije. Imana ibahezagire. Nuko twari kubatasha, yari jewe Ntihabose Domitira. Akazina nitwa Bucumi Jean Claude, nifuje gutasha abavyeyi banje ahantu nari nsanzwe mba mu gihugu, naba muri provinsi ya Nyandarake mu ntara ya Makamba. Aba nifuje gutasha mama ari mu ntara ya Rumonge Mbayahaga Daforoza. Aba nifuje gutasha mushikanje Francine Nduwimana. Aba nifuje gutasha muramwanje ari Makamba Manuel Habonayo. Aba nifuje gutasha mushikanje Nyabenda. Aba nifuje gutasha na baramwanje bari mu ntara ya Makamba basaza b'umugore. Hanyuma akazina nitwa Bucumi Jean Claude baranzi nsanze nica muri Nyarugusu. Nitwa Kizimana Terasi, nkaba nifuje gutasha Ndarusanze Matiasi ariwe papa Anzara ari ngaho Igitega Igishubi mu Rukiga. Nkaba ngarutse ku muhungu wanje Bukuru Yohani akaba ari mu Rutana Ibukemba muri Gihofi aho mu Gicaca. Nkaba ntahije na mushikiwe ariwe mukobwa wanje nyene babana n'uwo Bukuru ngaho Igihofi ariwe twa Zawadi. Basi nkaba ntahije n'uwitwa Burahimu, nkaba ntahije n'uwitwa Patirisi. Ijwi rya Amerika no ngaha duce tusozerera igice ca mbere c'ibiganiro vyacu vy'uno munsi wa Noheli. Mwakoze kudutega abiri kuri mikono muhinga bw'ivyuma, mwari mwazindukanye na Diana Ninahazwe.